Ndabaye ikaze mu kiganiro cy'amasengesho mushizo na mwene so Habimana Jibril. Nkuko tumaze ibyo turavugana ku kamaro ko gusenga. Kamaro ko gusenga. Ngo n'umunsi tuzagira kuvugana ikindi kandi kamaro ka gatatu tukavuga ngo amasengesho azamna amahoro yo mu mutima. Dusome tudatevye mu Banyefeso gice ca muri Filipi gice ca 4 gura ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'indwi. Aravuga ngo mwame munezerwa mu mwami wacu iminsi yose. Ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwe. Umurongo wa 5 ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari hafi. Umurongo wa 6 ntimugire ico mwiganyira ariko muri vyose muri vyose ivyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga ifatanije no gukenguruka. Umurongo w'indwi maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Paulo yandikira abi Filipi ariko arababwira yuko bakwiye kwama banezererwa mu mwami wacu iminsi yose. Arababwira ngo ikintu coza gukuraho uwo munezero nivyo hashobora kuza ibibazo bikaza gukuraho umunezero mu buzima bw'iwawe. Aca arababwira ngo ntimukagire ico mwiganyira. Nivyo yababwiye ngo banezerwe, mugabo birashobora gushika umunezero ukamera nk'ushaka kuvaho, nk'ushaka kugenda, ko urashikiwe n'ibibazo, ko hari ibindi kubera gushikira bigakubuza amahoro. Mugabo aca arababwira ngo bishise ivyo onye ntimugire ico mwiganyira ariko muri vyose ivyo mugomba mubimenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Ngo maze amahoro rero arababwira ngo maze ya mahoro azoca agaruka. Kenshi umuntu ashikirwa n'ibibazo ugasanga ibibazo vyaje vyamuremereye, mugabo ntamenye yuko Imana ntiyifuza ko amahoro yawe atakara. Ikintu conyene kizogarukana ayo mahoro yawe nuko wiga kubimenyesha Imana. Urarushe bibwira Imana, warenganijwe bibwira Imana, uriko urabona nko kumenga ari ibintu biteko biragenda neza bikora kubuza amahoro bibwira Imana. Umwami ntiyifuza ko bijirirwa. Umwami ntiyifuza kuba mu buzima bw'amarira bw'amaganya. Arashaka ko bimubwira. Ivyo bikuremereye bimubwire, bimumenyeshe. Senga ubimubwire ingene wiyumva, ingene ubabaye. Ndabizi neza no bamara kubimubwira Umwami Imana ntazokureka kuguma umeze gutyo, nubwo bitazoba birakoreka, gukora ko wabimubwiye kandi umwizera azoca inzira. Yaravuga ngaha ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Igituma abantu amahoro y'Imana ataguma muri bo cyangwa atagwira ataba menshi ubuzima bw'iwabo nikora ko barashikirwa n'ibibazo, bararengerwa n'ubuzima, bararuha, ugasanga warushe uwijumijemo ibintu. Mugabo ico Imana iragomba kuguha amahoro yayo. Ikintu cyonyine gishobora gutuma amahoro yawe yataka yagaruka nuko ugaruka ku munsi y'ibirenge vy'Imana, nuko usubira gusenga, nuko usubira kwegera Imana. Yesu yaravuze ngo warushe n'abaremerewe nimuze, iyo mitwaro yawe yimuzanire, ivyo bikuremere bimuzanire. Suka ayo majonjwa yawe imbere y'Imana. Yarabitahuye Ana ngo azana amajonjwa yiwe imbere y'Imana, aza arira. Ijambo ry'Imana ritubwira ijambo ry'Imana ritubwira muri Samweli, mama wa Samweli yarashaka ko Imana imuha umwana, araza ngo azanye amajonjwa yiwe ararira, ngo umuherezi muravye ngo amubona nk'umuntu yaborewe. Wewe ntiyari yaborewe, mugabo hari ikintu cyari cyaramujije amahoro, cyari cyaratwaye umunezero wiwe. Hama aja kubibwira Imana, amajonjwa yose yasuka ku Mana. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo umuherezi amaze gutahura ko ataborewe, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo yaciye amubwira genda Imana izigukorere ivyo nyene wizeye. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ngo avuye ngaho ngo ukwijiriwe kwaciye kuvaho, ukuburanirwa kwaciye kuvaho ngo agenda anezerewe.
rero ngo wewe kurangura uno munsi igituma wamata amahoro ufise ni kubera ko utize gusuka ibibazo byawe imbere y'Imana, kubera ko utize gusenga. Uno munsi ukubera umunsi wo kuzanira Imana ibikuremereye, ukubera umunsi wo kubwira Imana, Mana ibintu birandengeye, atari wowe unshinzira nawe ndanciri ashobora kuncira inzira, atari wewe ujiga ugakuraho uno murazi umutima nande ukura murazi umutima wanje. Ndagomba dufata umwanya wo gusenga, wewe ubibwira Imana, ubwira Imana ingene wiyumva. Abantu benshi barashikirwa n'ibibazo mugabo ntibizera ko Imana ishobora kubibakiza. Bibiri ivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ngo ni menshi, ngo ariko Imana yamukiza yose. Ico Imana yifuza, irifuza guha munezero, irifuza guha kuko kusubira ugatwenga, mugabo igituma bitabiko biragushikira nikwe kutatahuye yuko mu gusenga nuko utatahuye yuko hari akamaro ko gusenga, yuko iyo usenze, yuko amasengesho azana amahoro yo mu mutima. Nimba vyarashobotse kuri mama wa Samweli agataha anezerewe kora ko yasutse umujonjwa imbere y'Imana, ni gute ho bitoshoboka? Ni gute wewe utozanira ayo marira imbere y'Imana, utazanira ibyo bibazo imbere y'Imana? Batubwiye yuko nuko ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanyije no gukenguruka, ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Rero ukwiye gutahura yuko iyo usenze ugusenga kwawe kukuzanira amahoro, kuko wabamaze kubibwira Imana, wizeye ko Imana ibikora, hari ikintu cyakizana mu mutima wawe, ngo nuko maze amahoro, hari amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese aca ashibamira mu mutima wawe. Kandi n'ivyo Imana irifuza guha amahoro aruta uko yamenywa n'umuntu wese. Ayo mahoro abantu bose bonyene bayamenya n'abantu bize gusenga, n'abantu bafashe ko amasengesho yabo ariyo yonyene, gusenga arivyo vyonyene aribwo buhungiro bwayo. Rero uno munsi fata ingingo yo gusenga, kuko ayo mahoro ubuze ari mu Mana, kuko ayo mahoro ubuze ni Imana yatanga. Muko muratahura ndabizi ko batavye ndiko ndavuga, ndashaka dufata umwanya wo gusenga. Rero nimba warayabuze uhamagara uvuge, Mana babarira ahantu hose ndabona ariganyiye, n'ivyonja naho njyama n'akazi n'umugore n'abana bikantwara amahoro. Mana ndabikuzaniye vyose, nduhura shoboza. Ntabwo dufata umwanya wo gusenga, unumika amaso yawe mubwira Imana ko ni umuvyeyi wawe, nta wundi muntu ushobora kubibwira. Bivuga ngo haravumwe wizera umwana wawe, abantu bose bashobora guhinduka, mugabo Imana ntihinduka. Fata umwanya rero dusenge, ubibwira Imana, usuka umutima wawe imbere y'Imana. Data mbiza ndakoresha no muntu akarankurikirana Mwami, yatahuye yuko Mwami atahandi hantu ashobora gukura amahoro atari kukumenyesha ibimubakiye. Mwami ndaza imitima y'abantu bose bariko barankurikirana Mwami, abarushe Mwami baruhure, Mwami abarifise amarira y'ibintu Mwami basengeye batariko bararonka vyababuje amahoro Mwami turabizanye imbere yawe mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami uri karasenga rira Mwami ngo umuhe umwana bimara imisi byamuruje amahoro Mwami aratahuye yuko atawundi murashobora kubizana atabizaniye iwawe. Ndamusengeye mw'izina rya Yesu Kristo, umugirire neza, umucira inzira, umuruhura, umuha amahoro ava kuri wewe Data. Ni wowe wenyene ushobora kubaha amahoro, ni wowe wenyene ushobora kubaha amahoro, ni wowe wenyene ushobora kumuha amahoro. Mwami amahoro Mwami nuko umwishura nkuko wishuye Mwami Ana, nuko umwishura Mwami nkuko wishuye Sara. Mwami amajonjwa Mwami n'imibabaro vyuzuye imitima yabo, mugabo Mwami warabatwengeje Data, mutwenze Mwami no mu mama Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo abona ukuboko kwawe. Ndasengeye Data mwiza, umuntu wese afise ikibazo ariko kararira avuga Mana mfasha Mwami, kujya wishuye Mwami Bartimayo Mwami atabona Mwami ndasengeye n'umuntu akarankurikirana Mwami afise ikibazo Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo reka abona ukuboko kwawe, mw'izina rya Yesu Kristo Data mugenderere, mw'izina rya Yesu Kristo Mwami mukoreko, mw'izina rya
byose ariko mwakabone mwamuyerekana mu izina rya Yesu Kristo. Igaragaze, reka data mwiza abone ukugira neza kwawe, reka data mwiza abone ubwizigwa bwawe, reka data mwiza umukoreko, umubohore, kuko ari we wenyine ubishoboye. Yatahuye data mwiza ariko ari utanga amahoro mwami, ko kenshi mwami tubuzwa n'amahoro n'utuntu n'ibintu mwami ushobora gukemura. Mwami mwiza ndakwese umuneka arangurikirana mwami, arusha umuruhure mwami, afise ikibazo mwami mugikemure mwami, utariko arabona inzira mwami umucire inzira mwami. Mwami ufise ikibazo cyacu cyose umwami akubone, urwaye mwami akire mu izina rya Yesu Kristo. Data reka data mwiza ya mahoro arutwa mwami uko mwami ya mahoro mwami amahoro mwami aruta uko yomenywa n'umuntu wese mwami. Ndasenze data mwiza bari yashiramira muri umutima w'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data mwiza kubugendereye, kubukijije, kugwaye mwami reka kire mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwami ubabara ku muhogo ndasenze yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ufise umwingo mwami bambwiye ko udakira, ndasenze yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ubabara amatwi mwami afise amashira yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ufise mwami ibivyimba mu nda yakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Reka data mwiza ya mahoro yawe mwami arutwa uko yomenywa n'umuntu wese mwami, mwami ashibamire kuri uwo muntu mwami, kuko yatahuye ko amasengesho azana amahoro. Kuko iyo mwami iyo dusenze twizera ko wishuye, kuko mwami iyo dusenze twizera mwami ko watugendereye. Urakoze mwami kubugendereye, urakoze datamiza kubukijije, urakoze datamiza kubuhoye, urakoze datamiza ko tubonye ukuboko kwawe. Ndagushize hejuru, ndaguhaye icubahiro, ndabise ndavyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ndizeye ko hari icyo Imana yakoze, ndizeye ko watahuye ko amasengesho azana amahoro yo mu mutima. Ntacyo bitwaye ivyo wari umamisi ugenderamwo, ngo ndizeye ko nyuma y'amasengesho hari icyo Imana yakoze, ukaba hari ntawe ufise biciye kuri aya masengesho. Twandike kuzomeza cyaho munsi udushingira intaye, nk'uko nkunda kubivuga. Tumaze kuronka intaye z'abantu benshi badushingira Imana ivy'Imana yabakoreye. Nimba nawe ari cyo yagukoreye udushingira intaye, ukaba nawe ufise umutwaro, utwandike kuri izo nimero zigacaho munsi. Turamaze kubona abantu benshi barafise imitwaro Imana yishuye. Nimba yarabishuye nawe ishobora kukwishura. Ni Imana yo mwizigigwa. Rero ndizeye ko no mwanya wawe mwanya mwiza, ndizeye ko hari ico wafashijwe, ukaba ari ico wafashijwe nawe nyine utwandike kuri izo nimero, kandi ndizera yuko benshi bafashijwe. Naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.